ihero ry'imiti ni ijambo ry'ikirundi rero rikoreshwa n'abatari bake ariko kumbure ntibamenye igihe rikoresho canke iyo ryazananye. Muramenyereye rero kumva bafata imiti y'abikirundi, imiti kama canke nyene y'ikizungu, mu kuyifata rero bayicisha mu nzira, ntibayicisha mu nzira imwe. Hariho abayicisha mu kanwa, hariho abayicisha mu kanwa bakayimira, hariho kandi abayicisha ku rukoba mu gihe bateye nk'inshinge canke aho bacinda sago, hariho kandi n'indi nzira abatari bake badakunda kuvugira habona, niho hanavuye kumbure wa mugani bavuga ngo umuti wo mu kigo niwo nyora mukasambira nkoko. Ariko turazi ko hari imiti bacisha mu nzira y'epfo iyo bariko barivura. Urumva rero aho baheza kuvuga ngo umuti wo mu ngomo canke wo mu kigo ngo ntibanywera mukasamira nkoko canke ngo bawufatira hishije. Murumva ko umugwayi rashobora gucisha imiti ahantu hatandukanye kandi haba ari henshi. Vyo kwa nkamwe rero umuntu yogerageza ahandi, wo rero vyogorana akahabura yoba bayikina n'intangere. Mu mvugo y'ikirundi rero iyongeranya irakoreshwa igihe bavuga ko umuntu yarabuze ihero ry'imiti, baba bashatse kuvuga ko umuntu adashoboka yananiranye, babuze uko bamufata, ntibari bumfate ejuru canke epfo. Urumva n'imvugo ngereranyo yerekana umuntu agoye adafadika. Niho rero baca bavuga bati uyu muntu nawe yarabuze ihero ry'imiti canke wa muntu ibintu byose atigera bibona mu nzira imwe n'abandi mu rutonde rumwe n'abandi, niho baza bagakoresha iryo jambo ko umuntu yabuze ihero ry'imiti. Ihero ry'imiti rero ishobora kuba inzira ishobora gukiza umuntu. Wewe rero ni wa muntu adashaka nikimwinjiramo ngo kimukize, bujya bubibuba muri mwe. Murakoze. Kazoza FM, be your own boss.